twongere tubahe ikaze muri kino kiganiro tugaruke ku bintu bine ushobora gukora canke ushobora kwirinda kugira ngo ntube umuntu yamana agahinda, wa muntu yama avuga ati kubera iki ibintu nabikoze, wa muntu yama yicuza. Muri rusange ni ibintu bine tugiye kurabira hamwe ushobora kwirinda canke ushobora gukora kugira ngo ubuzima bwawe bugende neza. Ndaguhaye ikaze muri kino kiganiro ubuhinga n'ubumenyi, je uriko urumva ni Azahera Arakaza. Kubera rero yuko akenshi ivyo nariko ndababwira tugiye kurabira hamwe ibintu bine ushobora kwirinda ndetse ushobora no kwegera kure kugira ngo utazoba wa muntu yamana agahinda, wa muntu yama yicuza buri munsi ati iyo menya kino kintu nkagikora, canke ati iyo menya iki kintu sindagikore, ukama wicuza muri rusange ufise agahinda. Ibi bintu bine tugiye kukubwira muri kino kiganiro ubuhinga n'ubumenyi, ni wabikurikiza nta kabuza ubuzima bwawe buzogenda neza cyane. Kubera rero yuko akenshi abari twebwe tuba twavyiteye, usanga rero iyo bitubaye ko twumva dufise agahinda maze ugashiduka uriko uribwira ngo ndumva mbabaye ariko kandi sinzi impamvu yabinteye. Cagiye nawe uhora wumva ubabaye ugahiga ikintu cabiguteye, ukumva umunabi, ukumva umubihe kabisa muri wewe, ukumva yuko atakintu kiriko kirakuryohera. Ngo muri ico gihe ngo akenshi ngo bari twebwe tuba twavyiteye, ngo rimwe na rimwe usanga iyo binatubaye ko twumva dufise agahinda maze ugashiduka uri kuribwira ngo ndumva mbabaye ariko kandi utazi ngo n'impamvu yabiguteye. Abahinga rero mu kugwara kw'abantu canke mu ngwara z'ukuntu umuntu yiyumvira bavuga ko kumva ubabaye utazi icabiguteye ngo ibi vyonyene bishobora kuva mu madecision uba wafashe canke utafashe, hanyuma mu nyuma ukumva ubabaye bikanagutera agahinda n'umubabaro. No kuvuga kwa kuntu uba wumva ubabaye nawe utazi impamvu yabiguteye. Ngo abahinga rero ngo mu kugwara canke mu ngwara z'ukuntu umuntu yiyumvira, ingwara urabizi yuko ni nyinshi. No muri kino kiganiro ubuhinga n'ubumenyi urumvise neza yuko hariho ingwara z'ukuntu umuntu yiyumvira, ugasanga ugwaye ingwara yaguteye n'ivyiyumviro wewe wiyumvira gusa. Bavuga rero ngo abo bahinga bavuga yuko ko kumva ubabaye utazi icabiguteye, ibi ngo vyonyene bishobora kuva mu madecision ngo uba wafashe canke utafashe, hanyuma mu nyuma ukumva ubabaye bikanagutera agahinda n'umubabaro. Kubw'iyo mpamvu rero tugendeye ku gitabo citwa The Social Animal canditswe c'umwanditsi akaba n'umunyamakuru yitwa David Brooks, igitabo ciwe citwa The Social Animal nico tugiye kurabira hamwe ingingo imwe muzo yanditse zishobora kugufasha muri kino kiganiro ubuhinga n'ubumenyi. Tugiye kuvuga ko ibintu bine ushobora gukora canke ukaja kure yavyo kugira ngo ubuzima bwawe bugende neza, ntube wa muntu yamana agahinda, wa muntu yama ababaye atazi impamvu vyavuyeko. Kubw'iyo mpamvu rero tugendeye ku gitabo citwa The Social Animal c'umwanditsi akaba n'umunyamakuru David Brooks, igitabo yashize hanze mu mwaka wa 2011. Ariko uyu munsi muri kiganiro cacu ubuhinga n'ubumenyi tugaruke ku ngingo imwe muri nyinshi yanditse muri iki gitabo, aho ari ingingo ivuga ku bintu bigera kuri bine twebwe ubwacu dukora kandi mu nyuma bikaba ari twebwe bihindukira bikababaza. Mu kuvuga ivyo bintu bine nivyo tugiye kurabira hamwe, nimba uhora unabikora uzugerageze unabihebe kuko mu nyuma niwe bigaruka bikakubabaza. Kino gitabo citwa The Social Animal ushobora no kugikura kuri internet mu buryo bwa PDF ukagisoma, canditswe na David Brooks.
yitwa David Brooks agira inama abantu yo kuvyirinda ndetse no kutabikora kuko ngo akenshi agahinda dukunze kugira tutazi aho twakavanye. Muri ico gihe uzurabe neza ari ibintu bimwe bimwe ushobora kuba wakoze bitagenda neza. Ariyo mpamvu muri kino kiganiro Buhinga n'Ubumenyi twabateguriye bine muri vyo bishobora kuba binakubako canke unakora mu buryo bumwe canke ubundi, bumwe ushobora kuba uzi ndetse rimwe na rimwe ukanabikora utazi no kungene wabikoze. Reka ndaguha ikaze rero aho uri hose muri kiganiro Buhinga n'Ubumenyi gica kuri Radio Irebe FM 91.4. Jewe uri kurumva neza yararakaza. Ikintu cya mbere mu bintu bine twaguteguriye uyu munsi udakwiriye gukora ngo rero ngo ntuze wigere wihakana umuntu mufitaniye isano ku mpamvu iyo ari yo yose. Nukuvuga ikintu cya mbere udakwiriye gukora kugira ngo ntuze ugira agahinda canke wa mubabaro, ati ntuze wigere wihakana umuntu mufitanye isano ku mpamvu iyo ari yo yose. Hanze hari abantu bumva yuko nibavuga ngo ujya mu muntu turazinanye canke ngo dufitanye isano runaka, bakumva yuko uwo babibwiye aza kubatwenga canke aza kubanegura, bakumva rero ko ivyiza ko ari kuvuga ko uwo muntu ko atasano bafitanye. Ndetse rimwe na rimwe hakagera n'abagera kuri bakavuga ati uwo nta nuko ndamuzi. N'akaroro ni waramuka rero uvuze ngo papa wanje siwe canke ngo mama wanje siwe canke bakakwereka atujya mu muntu murazinanye ati wapi ujya nawe nzi canke umuvandimwe wawe, abo mufitanye isano bose ukagenda ubihakana gutyo gutyo. Ni kuvuga ba bantu ba hafi yawe bakubaza tujya mu muntu murazinanye kubwira ati oya kandi uzi neza yuko muzinanye ari n'umuntu wawe wa hafi. Ivyo bintu rero muri wabandanye ubikora uko ngo ku giti cawe aka kanya ushobora kumva ataco bigutwaye atana kimwe bikugize, gusa ibi rero si ibintu bizokuvamwo mu munsi umwe canke bizokuvamwo n'umunsi umwe, bishobora no kuzokuvyarira igikomere kizogusigarana inkovu uzogumana ibihe vyose, cane cane muri ca gihe uzobona abantu bose wihakanye, cane cane kandi abo mu muryango wawe bafise agaciro ka mbere mu buzima bwawe kurenza benshi muzohura mu buzima bwawe bwose. Nukuvuga wewe ba bantu bose wama wirengagiza canke bakubaza ati uyu muntu murazinanye kandi uzi neza yuko mufitanye isano rya hafi, ico kintu ntuzosubire kugikora kuko bizokuzanira ngo igikomere utazoshobora no gukira vuba, kuko akenshi ngo iyo uriko urihakana bariya abantu bawe ba hafi ugasanga ni muri cya gihe rero uzobona abantu bose wihakanye cyane cyane abo mu muryango wawe bafise agaciro ka mbere mu buzima bwawe kurenza benshi muzohura. Umuntu wewe rero mufitanye isano, yaba ari umukene, yaba ari umutunzi, yaba avyibushe, yaba atavyibushe, yaba asa neza, ndetse yaba ari wa muntu ubona neza yuko sosiyete canke ikibano gishobora kuba cinuba ariko mukaba muzinanye, uzi neza yuko mufitanye isano, canke ubona ko atari mwiza kwisura ugendeye kubo wita beza mwisura, ntuzi ukora ikosa ryo kumwihakana. Ndetse nihagira ugutwenga akubwira ko ari ubuwanyu canke kandi mufitanye isano, uwo rero ahubwo niwe ukwiriye kuvana mu buzima bwawe. Wa muntu azogutwenga ngo nuko umubwiye ati ujya muntu turazinanye, akamubonamwo umuntu
wo hasi cyane, ahubwo uwo muntu agaca yongera ko akanamutwenga ndetse akanagaruka akanagutwenga kubera yuko uzinanye n'uwo muntu muri icyo gihe, ahubwo uwo muntu ni uwo kuvana mu buzima bwawe, kubera yuko iki gitabo The Social Animal cyanditswe na David Brooks ku ngingo yayo ivuga ku myitwarire y'abantu ndetse no kungene umuntu ashobora kwirinda ibintu bimutera agahinda. Avuga yuko ikintu cya mbere ukwiriye kwirinda, uze wirinde kwihakana ujya muntu mufitanye isano mu buryo ubwo ari bwo bwose. Mu buzima rero bwawe rero ntuze wihakane umuntu mufitanye isano ku mpamvu iyo ari yo yose, kuko ari wewe bizogaruka ko bitera n'agahinda mu nyuma. Icya kabiri rero kiri muri za ngingo zine nababwira, kiri muri cya gitabo The Social Animal cyanditswe na David Brooks. Icya kabiri agira ati ntuze wange gutanga ubufasha ushoboye ku muntu cyane cyane ubona ko abukeneye. Ni ukuvuga ntuze ureke gutanga ubufasha ushoboye ku muntu cyane cyane ubona ko abukeneye. Ni ukuvuga bwa bufasha ubwawe ubona ati ubu bufasha uyu muntu ndashoboye kubumukorera, nimba ushoboye no kumufungurira, nimba ushoboye no kumuha amahera, mu gihe we ubona ko bishoboye mwako kanya, ati ntuze wanke gutanga ubwo bufasha ku muntu rengo cyane cyane ubona ko anabukeneye. Ujya hari abantu ushobora kureka gutanga ubufasha kubera ko ubona ati uyu muntu ntabwo akeneye, ariko kuri wa muntu nawe ubona neza neza ati uyu muntu arakeneye buno bufasha ubu canke buriya, ati ntuzureke kubumuha. Akenshi birakunda kugushikira canke vyanagushikiye n'uyu munsi, hari ukuntu uca ku bantu canke ku muntu ukaba ufise nk'amafaranga, ivyo kurya canke ibindi ubona neza yuko bishobora kumufasha, ariko kandi ka kantu kacu nk'abantu bameze ukundi kuntu, ukumva ko naho ufise ivyo bintu vyose, naho uwo muhaye canke uwo muhamwe bike muri ivyo ufise, ukumva ko ataco wohomba. Ivyo rero ngo ntubikore gutyo, uwo muntu ukamuca ko uko wigendera. Ni ukuvuga muri cya gihe uba uzi neza yuko ufise ikintu cyo gufasha umuntu, ariko uwo muntu ukamufasha cyangwa ukamuca ko uko nyine ata kintu na kimwe ushoboye kumufasha, kandi uzi neza yuko ari muri situation cyangwa ari ahantu akeneye ubufasha, kandi nawe ukabibona yuko ubwo bufasha bukeneye, muri icyo gihe uzoba ukoze amakosa. Ni ukuvuga ko akuntu uca ku bantu cyangwa ku muntu ukaba ufise nk'amafaranga, ivyo kurya cyangwa ibindi ubona neza yuko bishobora kumufasha, ariko kandi ugasanga ni ka kantu kacu nyine nk'abantu bameze ukundi kuntu, ukumva ko naho ufise ivyo bintu vyose, naho muhamwe bike muri ivyo ufise, ukumva ko ataco wohomba. Ivyo rero ngo ntubikore gutyo, uwo buntu ukamuca kuko ukigendera, muri ico gihe uzoba ukoze ikosa. Muri ino si rero yacu irimo ibintu vyinshi cyane wanagomba binatubabaza, inyuma y'uyu munsi ushobora kuzokumva ubabaye utazi n'icyabiguteye, ariko yamara ikiba kiriko kirabigutera cyane nuko wa muntu
wamufashije, kuko mu nyurabwenge hawe canke mu bwonko bwawe uba warubizi neza ko akwiriye gufashwa, kandi iyo uramuka umufashije atana kimwe wari guhomba. Niwamufasha rero ukabona arishimye, aha niho uzomenyera ko wakoze igikorwa cyiza cyane cy'urukundo. Aha rero niho uzovana ivyishimo vyinshi, ukiyumvira aho biriko birava ukabibura. Ni muri cya gihe nyine nababwira yuko hari igihe ushobora kumva ushavuye cyangwa ukumva atavyishimo ufise, ubabaye, ugahiga aho vyavuye ukabibura. No muri iki gihe rero ushobora gukora ineza, ugakora ineza, ariko ugasanga haciye nk'iminsi mikenya canke haciye nk'indwi, ukumva aho uri utanguye kumvamwo ivyishimo muri wewe utazi naho vyavuye. Mw'ico gihe uje kwiyumvira neza, uzosanga ivyo vyishimo biriko biva kuko uba warakoze neza mu minsi iheze. Ivyo rero uko wishima wiyumvira, ugasanga nuko wafashije umuntu, ni nkuko rero iyo utamufashije wumva ubabaye. Wiyumviriye neza ukumva nta muntu wigeze ufasha kandi wari ubishoboye. Narimejeje kubabwira mu kanya. Mu gihe rero handikwa iki gitabo cyitwa The Social Animal, uyu mugabo yakoze ubushakashatsi, no kuvuga uwanditse ico gitabo The Social Animal n'undi nababwira yitwa David Brooks, n'umumenyesha makuru akaba n'umwanditsi w'ibitabo. Aha rero muri iki gihe ngo yakoze ubushakashatsi, aho yakoreye ubushakashatsi mu muji wa Ripon mu gihugu cy'Ubwongereza. Aha rero ngo ubushakashatsi bwiwe uciye wibaza ati yabukoze gute? Rero ngo hashizwe abantu bababaye kwibarabara bagenda basaba ubufasha. Abantu rero bagenda baca ku ruhande rw'izi mbabare bakaziraba bakigendera. No kuvuga muri ubwo bushakashatsi bwiwe yafasha abantu bababaye, abashira muri uwo muji wa Ripon mu Bwongereza, abashira kwibarabara. Amaze kubashira kwibarabara, bagenda baranasaba ubufasha. No kuvuga bagenda barasaba ubufasha umuntu wese abaciyeko. Abantu rero bagenda baca ku ruhande rw'izi mbabare bakaziraba bakigendera. No kuvuga yuko aba bacako bose nta bufasha bigeze kubaha. N'iki gihe uwanditse The Social Animal, iki gitabo David Brooks, yariko akora ubushakashatsi bw'ukungene umuntu iyo atakoze ikintu cyo gufasha umuntu kandi yarabishoboye, ingaruka zimugirako. Mugumane natwe uraza kumva neza neza icyavuye muri buno bushakashatsi yakoreye mu muji wa Ripon mu Bwongereza. Abakora rero ubu bushakashatsi ku munsi ukurikira ngo bakoze uko bashoboye kugira ngo babandi bacako bazomenye ko babandi banse gufasha bapfuye kandi bishwe n'inzara ndetse no kudahabwa ubufasha bworoshe. No kuvuga bariko barakora ngo ubwo bushakashatsi bamaze gufata ngo abantu bababaye bakeneye ubufasha bakabashira kwibarabara ngo bakagenda basaba ubufasha. Ngo muri ico gihe ngo abantu bose babaca ku ruhande, no kuvuga baca ku ruhande rw'abo bantu bababaye, ngo bakabaraba bakigendera atakintu kimwe babafashije. Ngo bakora rero ubwo bushakashatsi no harimo n'uwo David Brooks yanditse iki gitabo The Social Animal, ngo bakoze ngo uko bashoboye, ngo ku munsi ukurikira ngo bakoze uko bashoboye kugira ngo babandi bacako ngo bazomenye ngo ko babandi banse gufasha bapfuye kandi bishwe n'inzara ndetse no kudahabwa ngo ubufasha bworoshe.
nukuvuga baciye bagenda baregera babandi bariko baraca kuri babantu badafise ico babafasha canke babandi bariko barabasaba ubufasha ngo bakoze uko bashoboye ngo barabarondera ngo kugira ngo babamenyeshe yuko babandi banse gufasha bapfuye kandi bishwe n'inzara ndetse no kudahabwa ubufasha bworoshe ngo bamaze rero ngo kubagira ko bakababwira ivyabaye bamaze kubibabwira abo bakoze ubushakashatsi ngo babonye rero yuko abo banse gutanga ubufasha bicujije ndetse barababara cyane bamwe ngo muri bo bakavuga bati iyo ndabimenya ejo hari ico nari kumuha kandi narinda gifise nukuvuga barabegereye barababwira ati burya wa muntu waca ko hahandi kwibarabara ejo yaracikanye kandi ngo impamvu yacikanye nukubura ubufasha bworoshe ndetse yishwe n'inzara nukuvuga ngo bababwiye bamwe ngo muri bo barababaye baranicujije ngo ndetse bavuga bati iyo ndabimanye ejo hari ico nari kumuha kandi narinda gifise ibi rero nimba ubona ko ari ibintu bisanzwe biri ngaho biciriritse iyamara rero kwanka gufasha umuntu kandi ubibona ko akeneye gufashwa ngo ibi rero niwe bizobabaza kurenza umuntu uwo ari we wese cyane cyane rero ngo iyo uwo muntu agize ikibazo kandi wari kugira ico umukoze ko imbere yuko akigira ico kibazo icya gatatu rero ku bintu bine twabateguriye uyu munsi ushobora gukora canke ukanirinda kugira ngo ushobore kugira ubuzima bwo kuticuza canke ubuzima bwo kutagira agahinda. Icya gatatu ngo ntuzutange isezerano utiriyumviriye ko, nukuvuga ntuzutange isezerano utiyumviriye ko neza, na cyane cyane ngo mu gihe atamuntu yabigusavye hanyuma ngo ugice. Acagiye utange isezerano utiyumviriye ko ngo na cyane cyane rero ngo mu gihe atamuntu yabigusavye ngo hanyuma ngo uzugice, ngo ivyo bintu ngo ntuzubikore mu gihe udashaka yuko uzogira ubuzima bwo kwicuza ndetse ugire n'ubuzima burimo agahinda. Ngo ntuzutange isezerano mu gihe ngo utavyiyumviriye ko, ngo na cyane cyane mu gihe ngo atamuntu yabigusavye hanyuma ngo ugice. No kuvuga ngo kuritanga ni kimwe hama ukarishitsa n'ikindi. Mu gihe rero ngo uzoritanga ngo ugice, ico gihe ngo uzoba ukoze amakosa, uzisanga uri kura nicuza, ufise n'agahinda mu buzima bwawe kuba waratanze isezerano ariko nturishitse. Ibi rero ngo bishobora kuzokubabaza wowe ubwawe mu nyuma, ndetse rero ngo bishobora no kubabaza ngo mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere, wowe ubwawe wivugiye ibintu ata muntu yigeze abigusaba kandi ushize ubwenge ku gihe, uzosanga wihenze bitewe nuko ufise umunezero ako kanya canke agahinda. No kuvuga hari igihe utanga isezerano ry'ikintu kubera yuko unezerewe mwako kanya, biradushikira twese, ndetse rimwe na rimwe ushobora no gutanga isezerano aho ubona neza yuko ushize ubwenge ku gihe, ukiyumvira ati mbega bijya bintu navuze nzobishitsa, ugatanga isezerano nawe ubwawe umuntu ari kubwiye, ukumva neza yuko hari ikintu cyamuteye kurivuga, kuko iyaba ari ahantu hatuje atekanye ashize ubwenge mu gihe iryo sezerano atari kuri guha, kuko usanga rimwe na rimwe iyo ari guhaye yishimye cyane
turakunze nko kubibona iyo nk'umwana yahejeje amashuri yaronse diplome ugasanga nk'umuvyeyi aramubwiye ati nzoguha iki n'iki nzokugurira iki nzokugurira iyo passport cyangwa nzokugurira iyo permis de conduire kubera ko umuvyeyi anezerewe kuba umwana wiwe ashoboye guheza amashuri akamuhesha ishema n'icubahiro. Ni ukuvuga muri ico gihe iryo sezerano ugasanga uwo muvyeyi narikurikije umwana akazorindira iyo passport cyangwa iyo permis ndetse cyangwa ikindi kintu cyari cyo cyose akakibura. Ni ukuvuga cyangwa ugatanga rya sezerano utazoshitsa kubera ko ubabaye. Hari umuntu ashobora gutanga isezerano kubera ko ababaye kandi abona neza yuko atazorishitsa, ugasanga nk'umukobwa kubera ko kubabara, kubera ko kugira agahinda mu rukundo yabayemwo bamufata nabi, ugasanga we mugiye gukundana abonye ibintu uri kuramukorera abona uko nyine ari vyiza cyane, atanguye kuguha amasezerano atazoshobora gushikana. Ngo mw'ico gihe rero ngo bishobora ako kanya kuba wowe ubitanze kubera ko uryohewe cyangwa ubabaye, ariko uzurabe neza utanze iryo sezerano ntuzugice ahubwo uzurishitse. Ivyo rero ugasanga ngo nivyo biguteye gutanga iryo sezerano ryo gukora ibintu kandi utabiteguye. Ni ukuvuga kubera ko wishimye ugasanga uriko uratanga isezerano ikintu uzokora kandi utabiteguye. Impamvu rero ya kabiri ngo ishobora kugutera umubabaro kuri wowe ubwawe mu gihe watanze isezerano nturishitse, ngo ibi rero bishobora kukubabaza kuko si ibintu wateguye ubwa mbere. Bivuze ngo ibi rero bishobora kukugora no gukora. Ibi rero kandi bigatuma babandi wavyemerera bababara nawe bakagushavurira. Ni ukuvuga urashobora gutanga isezerano kubera yuko uryohewe, kubera yuko wumva umunezero, hama iryo sezerano nturishitse. Mw'ico gihe uba ubabaje uwo warisezeraniye kandi nawe aragushavurira kuko avuga ati uyu muntu none atanga isezerano ntarishitse ni umuntu ki, ni umugabo ki. Ni ukuvuga iyo uramutse utanga isezerano ry'ikintu uzukora uko ushoboye kose ugishitse, kugira ngo wa muntu wacemerera canke wa muntu wabibwira nibize bimushavuze ngo agaruke kandi anagushavurire. Bikaba rero ngo kandi ngo no kurundi ruhande ari nawe vyobabaza. Nimba rero ushanga gutanga isezerano, nimba ngo ari ritoya uko ryongana kose, byiyumvire ko bihagije kandi uriho umwanya uhagije mu kwirinda akababaro uzogira mu nyuma. Ivyo rero ngo nimba wumva ko ushobora kubikora, ushobora no kubikora utarinze gutanga isezerano. Mugiro wumva utiteguye ni watanga isezerano ata muntu yagusavye kuritanga maze ukagica nagahinda ku giti cawe uzogira, kubera yuko hako utanga iryo sezerano nturishitse uwopfa umubireka. Ntunabimubwire yuko ico kintu uzokimukorera, ahubwo ugatuma ukimukorera atavyazi, kuko ni wagikora atavyazi uzoba ufise wa mwanya wo kwitegura, uzoba ufise kandi no kuciyumvira ko neza cyane gusumbaho kumubwira ati nzokugurira kino kirato ngo mu kwezi kuza, akarindira uko kwezi akabura yuko ico kintu ugikora. Rimwe na rimwe uzosanga uri kuranamusigurira n'impamvu yatumye utabikora, ndetse rimwe na rimwe izo mpamvu ugasanga kuri wewe zirumvikana,
mbese no kuri we ugasanga birumvikana, ariko ntibikuraho yuko wamuhaye isezerano yuko icyo kintu wagikoze, ahubwo vyiza hakutanga iryo sezerano yuko uzokora icyo kintu, wotuma ureka kuritanga, ahubwo icyo kintu ukagikora atavyazi, kubera yuko ngo mu gihe rero wumva utiteguye ngo niwatanga isezerano ata muntu yagusavye kuritanga, maze ukagica, ngo nagahinda ku giti cyawe uzogira. Kandi rero mu bintu ukwiriye kwirinda arico canyuma mu bintu bine twabateguriye uyu munsi mu kiganiro ubuhinga n'ubumenyi, ukwiriye kwirinda gukora mu rwego rwo kwirinda agahinda ku giti cawe. Ikintu ca kane ucumviriza neza cane kuko kirakomeye. Umuvyeyi wawe, umwana wawe ndetse n'umuntu wawe wa hafi ntuzumubwire ijambo ribi, mugira musezerane naho woba kuri telefone canke muri kumwe, ngo kuko ntubizi canke ntubuzi ivyo afisi imbere muri we. Nukuvuga haba umuvyeyi wawe canke umwana wawe canke umuntu wawe wa hafi, ngo ntuzumubwire ijambo ribi mugira ngo musezerane naho ngo hoba ari kuri telefone canke muri kumwe, kuko ngo ntubuzi ivyo afisi imbere muri we. Nukuvuga imbere muri we, mu mubiri muri we, mu vyiyumviro vyiwe n'ukungene ameze. Buri munsi abantu bapfa mu buryo bwa giturumbuka. Kuba rero twiyumvisha ko atabacu bopfa muri ubu buryo ni mu rwego rwo kwirengagiza, ariko twese turabizi neza yuko hari abantu bapfa mu buryo bwa giturumbuka. Umuntu akaryama akavyuka mukeye mugasanga yapfuye, canke agapfa mu bundi buryo bwa giturumbuka nyene. Ngo kuba rero ngo twiyumvisha ko atabacu bopfa muri ubu buryo ngo ni mu rwego rwo kwirengagiza, ariko twese turabizi yuko abantu buri munsi barapfa muri ubwo buryo bw'igiturumbuka. Ibi rero mu yandi majambo, iyumvire neza imbere yo kubwira nabi umuntu wawe, kuko nk'inyuma y'igihe gito cyane ushobora kumva ngo baramugonza arapfuye, canke ngo aranyereye ahantu arapfuye, n'ibindi bintu nk'ivyo, ngo ingwara y'umutima yaragwaye iramuhitanye, n'ibintu nk'ivyo byose. Nukuvuga uze wiyaranje, wiyumvire neza imbere yo kubwira nabi umuntu wawe, kuko ngo inyuma y'igihe gito cyane ngo ushobora kumva amakuru atari meza amuvuze ko, kandi mu kanya mwariko murabwirana nabi. Gerageza rero ngo uko ushoboye kose, nimba ugize ikibazo n'umuntu cane cane uwawe wa hafi, mutandukane gikemutse, kuko haba canke ngo kuko habaye ibibazo nk'ivyo canke bibi kubirenza ibi, ni wowe bizobabaza, bizoshobora kubabaza, kandi bizona kubabaza igihe cawe hafi ya cose. Bize birajana rero n'igihe umuntu wawe agukeneye, yaba ari ukuvugana canke kuganira, uyu rero uze uramuha umwanya, kuko ngo aramutse agiye ntivyokorohera kwibabarira na gato. Nukuvuga ngo ukore uko ushoboye kose,
ngo nimba ugize ikibazo n'umuntu ngo cyane cyane uwawe wa hafi, wa wundi wawe, wa mukunzi wawe, wa muvyeyi wawe, ngo iyo mukoze ikibazo, iyo habaye ikibazo hagati yanyu, ngo gerageza uko ushoboye kose icyo kibazo ngo mutandukane gikemutse, ngo haba ari no kuri telefone cyane muri kumwe, mukagira gutya anyu mukabona murashwanye, mugashwana, ariko uko vyogenda kose gukora ibishoboka vyose muvana icyo kibazo gikemutse, mumeranye neza, ngo kuko habaye ibibazo nk'ivyo canke bibi kurenza ibi, ni wowe bizobabaza kandi bizona kubabaza igihe cawe hafi ya cose, ngo bize birajana rero n'igihe umuntu wawe agukeneye, yaba ari ukuvugana canke kuganira, ngo uyu rero uzuramuha umwanya, ngo kuko uramutse canke aramutse agiye ntivyokorohera kwibabarira na gato, kuko rero ngo wumva muri wewe ko hari ico wari gukora, hanyuma ivyo rero vyabaye ntibigende uko vyagenze. Ni kuvuga yuko mu gihe iyo mushwanye n'uwo muntu hama mukavana uko gushwana kwanyu kutagenze neza, ndetse rimwe na rimwe kutanakimutse, mu mwanya muto imbere ukumva amakuru agushikiriye atari meza, ngo mw'ico gihe ngo kuko wumva muri wewe ko hari ico wari gukora, hanyuma ivyo rero vyabaye ntibigende uko vyagenze, muri ico gihe kugira ngo agahinda gakomeye cyane. Igihe rero cyose rero ugiye gutandukana n'umuntu, yaba uwawe wa hafi cyangwa uyundi muntu afise agaciro mu buzima bwawe, ngo ntimugatandukane muvuganye nabi canke mubwiranye nabi, canke ngo mugende mudakemuye ivyo bibazo, ngo kuko nta wamenya umwanya uri imbere ibintu wateguye, nta wamenya umunsi w'ejo ukungene biba bimeze, nta ubuzi neza mu minota 5 iri imbere ibizo kuba bibaye. No kuvuga mw'ico gihe, mu gihe uzi neza yuko mu mwanya uri imbere atakintu na kimwe uzi kiza kuba kihabaye canke kiba gihindutse, ngo vyiza umuntu wawe wa hafi canke uyundi muntu afise agaciro ku buzima bwawe, ngo ntimugatandukane muvuganye nabi canke mubwiranye nabi, ngo kuko nta wamenya ico ejo hatekeye. Vyari ivyo bintu rero bine twari twabateguriye muri kino kiganiro ubuhinga n'ubumenyi, arico kuri uyu munsi, ibintu bine ushobora gukora canke ushobora kwirinda kugira ngo ubuzima bwawe bugende neza, kugira ngo ntugibe umuntu yamana agahinda, wa muntu yama yicuza. Ivyo bintu bine tukubwiye uyu munsi, ni wabigendera ukabikurikiza, uzobaho ubuzima bwiza cyane, nta n'agahinda muri wowe uzogira. No kuvuga n'ikiganiro ubuhinga n'ubumenyi ukurikirana ku munsi wa mbere isaha 7 gushika isaha 8, no ku munsi wa gatatu isaha 4 gushika isaha 5 kuri radio Ireba FM 91.4. Ushobora no kugutanga icyumviro cawe canke ingingo ushaka ko tuzoganira ko ku munsi uzokurikira kuri 69 ubusa 75 ubusa 75. Urashobora kwakura canke ukandika ubutumwa bwawe bugufi ukatubwira ikintu ushaka ko tuzokubwira ko ubukurikira, ushaka ko tuzoganira ko, ico utaruzi, ico wibaza yuko kirimo ubuhinga n'ubumenyi, kuri 69 ubusa 75 ubusa 75. Urashobora kwakura cyangwa ukandika ubutumwa bwawe bugufi ukatubwira ico ushaka ko tuzoganira ko ubukurikira. Irebe FM, iradiyo ya